Jana musope hose shauri mukoga runeka nuso. Jana mafanga nuko. Jana ari yumbi bitazana na senga oli mukabani. Ngati babi. Nuko majana mafanga na penu. Na fora diwe ga. Jana awena mafanga diwe ga. Nuko majana mafanga dibanga. No mu bantu bari ngaho se bije babona no cyane wa mahera yiwa. Jana zitayito mutiti wa hamafera na mbaza ni byo kwibanga. Nzi ko munye munyiruka mujatu nge munye munyiruka naje. Ko nuko tukwirukana ku. Ya mwabuze nge munyiruka. Jana raba shangu kuzizi umukoga n'umusumu yo. N'umusumu. Mwabuze nge munyiruka mwabuze nge munyiruka. Wowe atakufa muri jana cyatwara. Kweke nena kwanza nukurje nakaziga imashini muzari mutubaniki. Musopera misutiye musopera misutiye. Ntefu na abapolisi baje bamutori bamujyana. Mutaka ni mwatebone mwabuze nge. Aba misutiye kata bashaka. Mushaka kunyiruka basi numa mushaka kunyiruka ni muvuga mugabo je ntimunyagiza amafaranga yoje. Fisimana Fisumozigamye Adizosa nkikice n'urukundo Ndakometre Singisubira inyuma Ko Yesu yanesheje nanje nzonesha Yaraciye inzira ubu ndishikira. Amahoro y'Imana abane namwe ni Fanny Ravine hano turi Igitega mu kigo cyitwa Teen Challenge, ikigo gifasha kikongera kigahindura abantu bagendera mu bintu by'ubuyayura mu mutwe. Birashobora ko bahinduka ego cyane, birashoboka bagahinduka bakaba abantu bazima. Dufite intahe z'abantu benshi, reka twumvirize bamwe muri bo ndetse turaza kumviriza umuyobozi w'iki kigo atubarire byinshi biberekeye. Cyane Twandurishima Pacifique. Nitwa Ntahoyankara Etienne. Banyita Pasteur Kiza Alexis. Akaba ari jewe ndongoye iki kigo ca Teen Challenge, akaba ari na jewe nagitanguje hano mu gihugu cy'u Burundi. Jumba muri quartier Nyabugogo. Abaramba muri quartier Magarama muri commune Gitega mu ntara Gitega. Bisanzwe je naje muri Teen Challenge kubera nafata ibiyayura mu mutwe urumogi be n'inzoga nyinshi. Nareje muri Teen Challenge kubera nari umunwa nzoga kandi narazinwa nyinshi zikangora nkaburi ngene navyifatamwe mu buzima bwa misi yose. Kugira ngo ndagitanguze nuko nanje nigeze kuba nwa ibiyayura mutwe urumogi nkaheba amashure birangora, hanyuma igihe Imana ihinduye ubuzima bwanje nifuje gufasha abandi urundi gwaruka n'abandi babaye abaja b'ibiyayura mutwe. Bisanzwe vyaratuma nshwana bigatuma niyumvira ibidahuye, noneho ubuzima bwari bubi gose. Muri kino gihe ubuzima ni bwiza, ndabona bugenda buratera imbere, ari naco gituma nifuza kuzohimiriza abagenzanje nabo nyene bazonkurikire bazomere nka jewe mu buzima bwa misi yose bwabo. Iki kigo kimaze gufasha abantu benshi cyane, uri kuraharura kuva twatanguriye muri 2016 turamaze gufasha abarenga amajana 7. Ubu ndabona ihinduka ku buzima kuko ubuye noneho namwe nivyo mwibonera. Twebwe hano iwacu sukuvuga ngo ngomba kubivugira hano, ariko aba bose mubona mwumvise n'intaye bashinze naho mwogenda mu makartier ibice 80% barakira kandi bakaza no gushinga intaye. Bisanzwe cyatumye mpinduka n'inyigisho n'amasengesho kuko nasanze gusenga ari byo vyiza ni nabyo vyatumye nteba ivyo izongeso z'ubwo buhumbu. Bose baremerewe kubamwo yaba igitsina gore cyangwa igitsina gabo. Ubu twamaze kuronka inzu yo kwakira igitsina gore ndetse n'abana bo guhera ku myaka 4 kuduga ku myaka 13 nabo nyene turabakira, ndetse turakira n'igitsina gabo guhera ku myaka 13 gushika ku myaka 50. Bisanzwe ni naheza programme ya Teen Challenge no kuzoja guhimiriza abagenzi banje nabo nyene bari muri ubwo buzima bwa kera narimwo nabo nyene bahinduke. Ico nobwira abantu bafise novuga n'ingwara y'ibiyayura mutwe nuko batocika intege. Abo bantu sabasazi, abo bantu ntibamaze gufa, haracyariho ivyizigiro. Nimba Imana yaraduhinduye nabo izobahindura. Ahubwo nagomba kugira ngo nabatera intege, bababe hafi, nibananirana mu ngo zabo babazane mu kigo cya Teen Challenge kugira ngo dushobore kubafasha. Iki kigo kiri mu ntara yagutse ya Gitega,
muri komine yagutse ya Gitega muri zone Maramvya umutumba wa Simba. Turwanye ibiyayuramutwe umwansi w'iterambere mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi. We are Teen Challenge Burundi. Ikigo ciza cyo kugwanya ibiyayuramutwe mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Igitega Isimba turanezerewe kugwanya ibiyayuramutwe twese turi kumwe birashoboka. Pepe. Nisa. Fata. Chara. Nisa. Fata nuka. Wumvise nawe ko atanguye kuvuka. Hola people. Ashi prank yo muzi nakasa mutwe ndakubwije ukuri. Sinzi umuntu yagize commentaire ko tudufoto turi ngaha. Uwo ni jewe, uwo ni sheri wanje. Sinibuka ibintu yagize commentaire nyene namba ngo telefone I don't know. Indi genre. Hola people. Ndabaramukije amahoro y'Imana mwiriwe na bwakeye bivanye n'amasaramu ko muraturabirako. Jewe nitwa Noraska na gatandatu Noraska Solution Man, I'm man of God, I'm new creation, I'm son of God, I'm unstoppable, miracle man. Nandi mazina menshi ariko kandi mwibuke ko nsigaye nitwa Papa Haya. Ndafise umwana w'umuhungu ikibebe kipacu kiriko kirababa mu mwaka umwe kandi kikaba kivuga kitambuka citwa Haya. Chatangwe no kurya inyama n'ibigori. Rero akunda inyama nka nyina. Rero ndabipfurije ukwezi gushasha abo twaherukana tutaratangura ukwezi kandi ndabipfurije kurangiza umwaka neza abo twawutanguranye ariko kandi pole kuba bari mu bihe bibi ariko Imana twizeye yakiri kumwe namwe iriho control. Ndaramukije kandi abantu bari bifuza yuko bazomara no mwaka barose abagabo canke barose abagore nk'abafikufiko ingaragu byase ko baronka abagore ariko ntaco Imana yacariho control izo bibahana just nine kono sichuki nkiki vuga rero tugomba dukore prank. Okay. Ni mama Trafa. Best woman, best influencer, solution woman, Mama Haya n'ayandi menshi. Ndabaramukije cyane nkuko yabivuze nanje ndaramukije abanyagitega tutashoboye kubonana tuzobonana ikindi gihe baraje tuzobonana ikindi gihe abo twabonanye natwe mwarakoze mwadufashe neza Imana ibaho umugisha twombe dukore prank abana twabarungitse kwibarabara urumva kugira ngo ntibadutobere. Nje nibuka ariho akavideo nabonye kare nyine umupapa yari karabwira umwana wiwe ngo utaraza ngo je na mama wawe ngo twaragira utuntu koko ngo kuvuga ibintu byace bihiduka ngo urumva ngo koko ntaco ngo nyine okay koko ntaco ukara ushagi ingo ushagi Mesniza njendo akazima ino skinana. Twifata ku mutwe uje gutore namugire bonene ko turi ngaha kende cyo ugarariya mu gikoni umvise uje gutore oya naho naringeze nahibagiye sawa tukombe dukore prank ariko ndabwire ko tugomba dukorere prank bajya bakoga bonene muramuzi bonene Trafa hamwe na Janet amakini nacu ndabibutse kuri babandi bafise abantu babo bashaka kuba barahuye n'ingwara
bakamera nabi bivanye ku byayura mutwe sawa rero umenga nawe urabisingwaza kugenda muri tinchare buke reka prank ishiri igomba urazi umwanya nayimaze ko ndiko ndayumvira kugira ndamukomeshe wowe ukagomba kuyica kandi we prank zanje nukunda kuzica je nkunda kuzica rero urazi ndakwereke wese gaburi install camera jewe nze mva hari kuraba shira ya muri yange mujye dushika adashika sawa Jane kenda gurur okay utekora ketse tekora uko ivyo bifaye muturago gwa bonenero hava rudukubita bijya bikuva vyiwe hasi ari akadukubita muze kudutabara ari kuri kwimana ndakubwiye icyo kuri urumva rero ndabuze ivyo mvuga numva ubwoba iyi prank sinokwendera nawe Jane ingo ninde muntu yogije imodoka ngi weya nawe mumumagarira Bunene bari kweri tuzamuzanana bari kweri Bunene ninde haraguye imodoka ngiye icara ha uri kuja icara ninde haraguye ngiye ijana yanakuwe habaye no amafaranga yari mu modoka nayabuze saje n'amafaranga natowe kuko witanganiza hari wabikubaje kataye watoye amafaranga yari mu modoka ajejewe endo mango shiro uko mugenge n'amafaranga natowe nukumaje n'amafaranga natowe mumve ngo n'amafaranga yatowe niwe utangaye kwirahira za ko wirahiza nibiki niko majejewe erega nagiye mu modoka ndazunguruka kuva mu ntago gushika hose n'imbere n'inyuma nuko imaje nima nawe mwinjiye utume n'amafaranga natoye je sindi umusuma nabone ko tutari bwigaye tugira ikibazo c'amahera wowe utaraza ngaho aho basheka kabaye Janet yateye uryabambeshe cyane amafaranga rero wayatwara nuko maje je n'amafaranga natoye nuko kwimana ni musopane mwebwe nyine none umva amahera yawe yagiye he nuko ijana amafaranga natoye none amafaranga yobura gute none bone ndakubaza wese uvuze ko haraguye imodoka nje nayihanaguye mugavyo shikakaza undi akatoye akaza gutega jewe n'ibenge ava hanze nuko maje n'amafaranga natoye kwaje ntani ntiweze uyugurura ni ukuvuga yuko uyu mukobwa ariwe yatwara genda umusopo genda umuzuzi w'umusopo nuko maje n'amafaranga natoye nuko mana imana w'umuje nuko mana nuko mana none kuko wikufukama n'ibiki kufukama n'ibiki nuko maje n'amafaranga natoye none nimbuzi ko kata watuye ubu birabone ko nuko maje n'amafaranga none ufukamiye kweli kimba bari kwa mubeshe kagufuka nuko maje n'amafaranga natoye nagenda sope nuko jane musope hose shawo uyu mukobwa araboneka n'umusopo nuko maje n'amafaranga nuko yari ari ibihumbi bitanu nashyize ngaho uri mu kabari ngasi babiri mwe mutuma nafara ndiwe ngaho abone amafaranga uri nuko maje n'amafaranga nibanga mu bantu bari ngaho se bivyo babona no cyane amahera yiwa jane zitayito mutiti wa amafaranga n'ambaza n'ibyo kwibanga cyo munge munyiruka mujati nge munge munyiruka naje ko nuko tukwirukana ku ya mwabuze nge munyiruka cyane rabashaka umuzuzi umukobwa n'umusumu yu n'umusumu mwabuze nge munyiruka mwabuze nge munyiruka wowe atakufa muri jane cyatwara kweke nena kwanza nukurje nakaziga imashini munzari mutubaniryi kubera umbe ngo ndani mutinigire kubera amafaranga miliyoni utaze nganda kumurwo ruto nuko maje n'amafaranga nataye nukuri n'amafaranga twaye wa jane maje n'amafaranga nigeze no Pablo rero umukobwa wazenga wabonye tari jane tayene no yamuzanye wabonye
yazana amafaranga shajana nukumaje n'amafaranga nukumaje natoye je n'amafaranga nyamuriyo mu kirundo baje uraje abaje kayijana ntaya mu kirundo baje je nta mahera natoye nawe ntunyandike ba ni wewe nuko wateneje batabona kayijana banati amafaranga n'ukera namba ari teno basigaye ni kuje n'amafaranga natoye ni je sindabitahura none cyane bamukuye baje nukumaje mbabazo musopera musutiye ntefu na abapolisi baze bamutoye bamujyana mutaka ni mwatebone mwabuze naba mwisutse kaza bashaka basi numa mushaka kunyuka ni muvuga mugabo je ntimunyagiza amafaranga yo je ndiko nabya musope mwisutse ni musope cyane mu nta mafaranga afise yo ngana muri yo ngaho woja nga ni brage ni abana nakataka uje kanda mbanga kumbishe pole chao nakatika yo karamurande wiki kumbishe mugapone wo kuntu wahari wamenga wayize none wori hagwara kuno tatora umuna Nakubena wabona. Ayo bwere na uri gitaga. mugakora rero kwima andi abantu barabira umuntu ukuntu aharira umuntu ari kubona ati umuntu yatwaye cyane wone wayibona wacibona ati uyu kwa umuntu yatwaye ajawe cewe cyangwa muraze je nta mafaranga je natwaye none bune wewe ko warira ugafukama uzikatewa. uzi ukata watwaye none kwa kubesha ikurarira haba batari ko yakubeshera naho naho batari ko yakubesha umusanzwe ube ugisoma urakumuharira none ntaje abona. none wabona. none ntabyo oya ne telefone nkuko urabona ko bamenya ko ari bariko barafata man none je ndabategeje abantu bakora dukurikirana twese cyaho tuvuga neza wende urumva be yuko hari ukuntu umuntu ahari bakavuga ati uwo muntu biraboneka gerageza ubwo nabyo kumukongera yanatwaye regarije washize none bune wewe umuriyoni rero nta urigera ufata oya arabeshe wowe je nta urafata nokoze imyaka ingahe koze imyaka ingahe none imyaka 2 nta urafata rimwe icyarimwe oyu kayegeranya make make basi kujya kuri umuriyoni ndakora umvise bakobwa yose umuriyoni yose uri hamwe tugasenga abakobwa bawe mu mwaka uzi bazoba bafite amamiliyoni noneho bagwaye gukoresha iki wewe bune umuriyoni wowe manyene mashami cyanda yakoze igiki nyene je mvume ndagutamwo wecu uyakoze iki yantemu ndakimenya oya wewe tanga umugambi jene nawe kwanda gwe pore kukuntu ukoze no prank kweri ntizogenda gutya ntabwo taye mu kintu kizima lele bore ofisi ya higa ofisi ya higa ofisi pen mukecuru nawe afise imyaka pe gakwe na pensenga nta ofisi jana singa nibyo senze afise na pe none wewe ndiwe na jana ndio mukuru jana wewe jana ofisi kenz senze nete bagiye ko banda mutu bana mahera kuri banki kanga muntu yiwe ndahise kubu nesi niyo narabeshe kugira nze ndaronka ukuntu nta kuri ngamwa hari kwiga vente narabeshe bone urafise nka 30 aho rege no babise senkani ubu bise vende je no babise senkani ubu uyu ndahinduye bise 18 none bone urafise umusheri
Yavuze umusheri. Oya bone yavuze ati uwo mushaka ntaze kugira Reka yivugire. Reka yivugire. Muhe yifatire mbere. urafise umusheri nta office urumva uwo gukenera yo kuronka ubu ndi okipe uri Vamos a ver. Aish Via dai. wari okipe muga nta musheri afise mugari okipe ndi okipe ufise umubesto Ufeze mu best. Nta n'umubest office. ufise umugenzi sawa Muraze po? Muraze muri yindi? enda mose mwihindwe sawa turamuramukiye Turamutse gute? Shana? Efrem oya mbabarira hanyuma Bune biragusha bwiye kurabwa n'abantu benshi wosanga uwo wawararetse ku kurondera ngo afise bufise nahise ufise umugenzi mu besta None gutuma utagira utaronka umusheri. oya umugenzi niyo tumutaba umusheri None umusheri uramushaka? oya ubu sindamukeneye ubu arafise umubesto ntacyo baza baraganira mararungu Urafise umuganira? ndafise umubo tuganira umugenzi ye tuganira mayirungu ari umusheri okay None mutarakundana muzova muja mu buhumbu ndago. Ubu atari muzega tarakweze utamwemeye. none nk'ubu gabune iyo nk'ubu jane iyo wagusanga ry'amahera bune yatwaye wowe Kubifata gune mbi mutaramufotora muze tumushire mu gatabo k'umuryango. Yasanga yatwaye. Wamucira uruki wamucira urubanza nyabaki urumva sinomucira ubwo gupfa no gupfugwa afashwe kaje natwaye oya ukaba wayatwaye nyine biri seriye nk'ubu hajyanye agiye gusopa akaca yatora yofungwa kongera kandi None wari kuza kuvuga ngo ngo ngaya cyangwa wari kucumukingira ikibaba oya none aho nyene bazurindire twumve wari kumukingira ikinyoma cyangwa wari kuza kutubwira kubivuga kubera ko iyo ndamukingiye ikibaba nyuma nanje vyonzako ugasanga tugiye kuyariha twese kandi jewe ntayakozeko ndagiye wari kumukingira ikibaba mukacumubwira ati turagabura asha naho twata tukundanye gute ari ibintu rega atari byo gukora nibyo vrema kubera ushigikiye igisuma na waba ari igisuma none bure niba amafaranga umaze kwibana ngahe nta nacuri kuvuvu oya nayo ndatora hasi kuvuvukana na nayo ndatora hasi uri kuragenda n'amafaranga uri gutora oya umaze gutora iki jewe ikintu wowe umaze gutora igisuguti warakiriye ego kitatabuye ndakiriye kwezi abantu bavyibushe ntibiyangana ibintu vyo kurya no kwibana igisuguti cya shokora tabuye nagitoye ndaki mana yanje nakasa mutwe kweli bana yadutwengeje none kabasha none ndakuvurira iki kabasha kuribwa sinokubeshera ko umumusuro bavyita gute kumusura ntiwombeshe sinokubeshera kwere amagendo uko beka bashe ndagucaguza ibintu bibiri ku mushahara ndagushireko ibihumbi 10 canke ndaguhe ibihumbi 50 by'amakashi aragushoboye okay sawa byabona biriga birabyumva ora people nuko rero abana banje bari kubarabara no kubanake kubagurana kubarabara kugenda ntibonone genda ujanura aba bakuze cyane bageze kuja kurongo kubona bangana nkabajya murageze none numvise Efrem yuko Efrem nawe waramuhebye ubanza ukure bunura amaze kunywa inzoga amaze kunywa inzoga inzoga ntiyakubareje itabi naryo
jane nawe uramaze kunywa inzoga wewe mubona gatari mborega ureka kunywa inzoga ryari ntembeshe ureka kunywa inzoga ryari umunsi wa mbere nzi wawe kwiga naje ari kwa kangahe umunsi pasi kiba ndi iwawe umunsi wa ntaranamara n'isomene niwo munsi nanyoye inzoga ndongera ndaborerwa niwo munsi nanazisezereye wumvise ko yaborewe none mbese ko ntabibonye ko waborewe nyewe upfa kubibera kare yesuwe tugenda ukiboreza imbere y'umumabuja wa umvise naje tekwamwe ibiyayuramutwe waborewe yari yanyoye ngo henkene 5 oya habine nanyoye 5 henkene nahone no muntu yagwa henkene kumega henkene nazimye simwe guhubi 10 chogenda ugwa 5 zarita vemire uranwa yari umushiri wawe oya none wiyumva gute niyumva gute hanura abantu hanwe inzoga bakiri bato brave kuba wari ukiri mutoye n'ubu ntiyazi imyaka 5 ngo afiseseze niko yavuze bisiko ko yarafise 11 Janete jara umuntu yambiye ati ujya mukobwa twara twigana yari umuntu w'umumama buye twarahuriye muri vile umva nakubwiriza ukuri jana atera yonga hari umumama aje twahuriye muri vile arandamutsa hari muri rya barabara cyangwa abantu benshi ni sawa ngo ntibamenye ntinakumenya ngo nivyo ntibamenye ngo ariko je ndabazi ntehe ngo jewe ngo twiganye na Janete ngo ujya mukobwa ngo ari haji wawe w'umumama hama nyene mvuga nti rero Janete arakuze imba yiganye n'uyu mumama Janete arakuze none avuze ko yaruka inzoka heze imyaka 4 Janete burya rero wewe akaba yaravuze ngo afiseseze wewe uri kukuronderera umugabo vrema eka namagabo sha fiko si mwaba murangira abantu bo kandi niho saba bitongora ninda gutanga inkwano nja hena ndabihereze ngaha mu mujyana ninda kudu jane harura abantu bamwizoga bakiri bato abantu bazereka no kuri kubera iki kandi ari swingi oya Andre atarenda guhanura ibintu byinshi hari ikigo gifasha abantu bishwe n'ibiyayura mutwe urumogi bishwe bapfuye bagenda oya ntibapfuye bagenda babandi mu muryango baba barabahevye mwarigeze kwa mu mufisi wanyu umuntu yanyoye inzoga katamani kigwa mwarahevye inzoga mu gihe otu twarahevye ari wanyu bariyo mu Kirundo urababona burya ba nino bari bajya rero Igitega hari ahantu bita Igitega Isimba hari ishure gitwa Teen Challenge ikigo kirabafasha no muntu yoba yanyoye urumogi byatsi karuheba no yoba yanyoye itabi naho umva ikintu cyose cyaka koronije bikanko gwiheba rero ushaka afise umwana wiwe usanga booster nibiki byarase kabiheba ivyo ingeso mbi zose zananiranye ivyo sinda nabite bako inimero ngizo ngaho museka nibandaneze baza bunene ikibazo cyanye mace nigere mubaze wewe none bunene mbe wavuze ngo wahora ukora sinzi ibintu numvise muri kumuravuga ngo wahora ukora ngahantu ngatanya mujya zera byo bise mwe ako ndavyese jane buna nakiza ngani hatubwiye ngo ntanya majya nindi yavuze ngo ntanya majya Feliciano rabibo Feliciano yagenda ivyo makareso ivyo muzo bikati ewe haraje umukobwa ngaha bunene imbere yawe Janete nawe ntabura abantu azotuzari ewe acha ngo jewe ngo namanutse ngo nasezeye mama ngo yantumye ngo ku ego ngo yantumye ngo kwahirira canke kuvomerera imboga kuvomerera renga ngo carumva ngo ngaranduhishije ngo nca ndagaheba ndimanuki ngo ndizibuke amazimisi batavugana neza bashwanye rengo kubera ko ngo yashwanye na mama we yacarara mu gahinga ngo mukobwa yacarara mu gahinga ngo yacarara mu gahinga rero umwose umwe renga ca mutuma kuvomerera renga ca kumacana ku mugenzi we nyene kumwe bari bazananye ngaha baca baramanukana kuri dunyu ageze rero aca korindwi urumva buri ndwi yarayimaze ntango yamaze yamaze basi nka 5 jours hewe umunsi wa gatanu caravuga ngo jewe n'umunsi je birase cyosugura mbona mama wanje ari hacha kandi yagomba gupfa ndaga ni kuri mama wawe ntapfe namo bari ati Feliciano fata agasafuriya ushire ku mbabura dukaranga indagara kubera ko byose sinzoguma ndabikwereka je ntuzoguma turi kumwe ngo ni wagera nanje nzoca ngenda mvuga ati none no ati no kugira tuzogera rimwe ngo yango je sinzoguma ngaha acha hajya ngiye mu nzu kuraba haya ari kararira cyambona ari kararira nawe
nibaza ko noba ndamututse nambwira ati ntabwo tutaranka konyesha acarazunguruka inzu yo ariko acagaruka acaryama hajya dushyira amazi araryama hasi ku isima ararira burya byose acamubwira ati burya je ndakombe mama wanje ngo numva intonti ngo numva umutima ugira utorike tishaka kugenda caramubwira ati werindira basi ukora ukwezi kumwe canke amezi abiri ucungura itike hama tutaharama ariko icamba baje jewe ni sico nyamukoga bunene yaciye uwo munsi mamla yacemwe angamuhita waramuhaye itike bukeye ambara uwo munsi nyine sindavyibuka navyibagiye ariko bamusofta terere turabe katakintu wabwiye twa hewe basanze afise iduze n'amakareso aya nana aya diera aya rasya ama box ya Joshua hewe reka ubwo wabura bafata yari yatwaye na suti ya Janet ubwo wabura bafata ubwo ngo ntagiye kutwabura ngaturu reka ndababarire bacu ikintu kimwe oya reka none we kutira none kufisa isoni none wewe bunene wewe baza ko amakareso yari yatwaye hisha bunene we gira icyumviro cikirije amakareso nene wari wabyone nkaso yarasya naho ndamwumva nabambare kwibombo nyene nanje barakubwebyo kwibombo nagiye bambarira ati ngo nazanye ikigabo hano mu nzu reka renda bivuge nyakigabo rero cyaje yari fiko fiko ico gihe yaraje ko baraba aca asanga ndiko nsiziriza haye acahagarara ngaho nyene kurya umuntu muyaga nyene biki utuntu dukeye nyene acahirigira rero ncanamubwira ati genda wowe urazana amazi ndindire hayasinzire hama nanje ce dutangura akazi rero neza rero kwibombo numvise babimbarira abantu bose abahungu ba taxi fero bose ngo nishinga ngo njombe bigabo ngo ndabizana no ngo nawe ndamutunisha kazi reka nababwire gabaje burya ni byiza gusengera vrema umuntu umushasha agomba azi wawe bino mpamva sanga bitari ko biraca ngo rikanda umuntu umushasha bikazi wawe yuko barajama ya ugasenga umuntu umushasha agomba azi wawe kubera uri bukaje nawe mwiga misi ko nakubwiye nje narayenda rota mbona inzoka mbona ibintu by'inzoka nyinshi muri dushe iki niki ntimwace ndabwaje ndisora izo nzoka uravyibuka urumva menga wambariye ngo nakwishe ngo reka tubisohore nakubwiye nije ikintu ze tubyice hama nawe uvuga ngo ntaco ngo reka tuzisohore bukebuke ari inzoka hewe ntaco imana muharire vraiment vuga ni nk'ikazi yarasaba yaragiye kuyambara ntazi twarabimwazi kwidandaza yanana yari kumukwira yanana yo muramusuzugwe ko umukobwa w'imyaka nka 15 kareso yanana yari kumukwira no ku nitaje imana yari kumukwira sawa rero urumva tuze turasengera cyane abantu bashisha tuzana mu buzima bwacu yaba abakozi badufasha akazi yaba abagenzi yaba n'abagore cyangwa abagabo yaba nyine abantu bose tuze turasengera abantu cyambu hariho intuze namye numva ryari tiburya na Yesu kugira tore intumwa 12 yabanje kuja ku musozi arasengera abo bantu bagiye kugendana nawe urumva je ibyo uwo mukozi nta nico nabivuga ko nibirebi bihe Janet ni wabiza oya ibyo byaheze gusa ice igituma je nari napfuye kumuzana sinasinze sinanagize niko twari twihuta umenga twari dufite amatonaje tugombe dutangura mwami kazi kandi rero Janet nawe atari kubishora wenyine n'abana basubiye kucunda bwa uzanye napfe kuzuwo nyene none nawe wumva yari yananiranye iwabo ego vrem je tumutara mufotora karanga muntu bunene icuzana karanga muntu ya video ni tuzifise urumva mvuga ati uwo nyene zana kumbe nawe yananiranye n'abavyeyi wiwe ibaza umuntu ari ndagabira umuvyeyi wiwe kugenda kugira kuvomerera rengarenga wowe cumukoresha gute agende mu rundi ntiyari guhuza nara ntwari kuhuza nyene impwemu ntizari hano nta muntu numwe kwanza hano nta muntu diera barahuza baruko diera kuri barahuza ne bayagikira diera sinzi ni kujya nyine diera ibintu byose bitamura ibintu byose menga se ho ibere ugeze gukima ariko bayi we mutagwe kuvuga umuntu ibyo si byiza kuvuga urusaku bone yo gishini byinshi sawa mwakoze
kandi tubarire kuri prank ya Bunene yari just kugira bako ego ariko kandi ikintu twokwigisha kuri prank umuntu ntupfe kumwagiriza ngo kubera ukuntu yisiguye ngo uce wemeza ngo d'accord ngo ego ngo inoti ya ivyo cyangwa ngo iki kintu yagikoze hari abandi bantu tutazi kwisigura cyane n'abandi bantu nyene bisigura ukuntu nyene bizaruma nuko rero mugire sezera muvuga amazina yawe vuga izina ryawe Bunene Maibone na pokete. Tangura tangura ndohere We prank si wawe. Vuga. Jamo nawe. Vuga Shabuni. Vuga Bunene. Janete avuga. Tangura ugomba tangura Janete. Umwana seza. Yabaseze. Urivuga hamukacho ubabwira kaja mugata yamukaca seze. Nijaja troafa nizere ko munzi hama nizere ko mumeze neza aho muri hose kandi prank nigere kigiye kubagurwa neza natwe tumeze neza mubandanye muhezagirwa mukore comment muyisharinge ku bandi kandi muhezagirwa aho mubo mukorana bose hari abantu benshi baguma babwira ngo ndabaragira akazi kwa fata ashaka baragira akazi kwa fata ni baragira akazi kwa baragira no najitse najyanye na Esperance bakaba bantazira Bunene Truafa kuri TikTok yitwa ngo Big Girl na babishiriyeko wayugure ryari nuko hamada baramukije nyene mu gihe byiza mu gihe mugene umunsi mwiza nuka mugenzi wawe Bunene girisha mugiye wandi wavuze muhora mutera wangu best na yambonye nawe yayibonye nawe nyacha bimenya ko namuramukije ndazaba mwitapa sawa Bunene sawa sawa yo